dusenge hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Mwami Imana, ndagushima gatondo keza duhaye gukoranira mu ngoro yawe. Ndagushima ko watwemereye kuza kuguhimbaza no kumva ico uvugana natwe biciye mu ijambo ryawe. Haleluya. Vugana natwe Mana dukire, vugana natwe dukomezwe, vugana natwe duhingurwe, vugana natwe Mana dusohoka uko tutaje ariko twuzuye inkomezi, byizigiro n'ububasha. Ndagushima Mana ko ibikwiye byose wabitekanije. Ico nsaba nuko uturongorera mu byo wateguye. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Aka na gace gatonya cyane kari hagati y'ivyo tuza kuvugana. Turavugana ibiri imbere y'iki gice n'ibiri inyuma y'iki gice tuvuze. Nico gituma saba ngo badusomere umutwe w'ijambo twawise ikoraniro ryo mu cumba cyo hejuru. Haleluya. Badusomere ikoraniro ryo mu cumba cyo hejuru. Kuva ku murongo gice ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Buno basubira i Yerusalemu. Abigishwa basubira i Yerusalemu Bavuye ku musozi witwa Elayon. aho bari bavuye gusezera no guherekeza Kristo aduga mu ijuru. Uri hafi Yerusalemu. Nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Aho Elayon uji Yerusalemu hari hato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru. Barurira binjira mu cumba cyo hejuru, mu igorofa ryo hejuru. Aho bari batse indaro. Aho bari basanzwe baba. Ari Petero, Yohana, Yakobo, Andereya, Filipo, Toma, Barutomayo, Matayo, Yakobo mwene Alufayo, Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo. 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Iryo koraniro ryarimwo bande? Ryarimwo abigishwa, ariko kandi bahejeje batubwira ngo muri iryo koraniro harimwo n'aba Mariya n'abavukanyi ba Yesu bari muri iryo koraniro. Uno munsi rero dushifuza ko tuganira kuri iryo koraniro ryo mu cumba cyo hejuru. Haleluya. Mwisi hari amakoraniro menshi. Mwisi hari ibihe umuntu abamwo, ivyo bihe bigatandukanya gose igihe ca mbere n'igihe ca kabiri. Iri koraniro tugiye kuvugana ni ikoraniro riri hagati y'ikungene hari byari bimeze imbere y'iryo koraniro, ariko kandi hari n'ibyabaye inyuma y'iryo koraniro. Ndifuza ko twiga kuri iryo koraniro ngo tumenye icyo Imana yari kwiravugana nabo n'aba bantu bari muri iri koraniro ryo mu cumba cyo hejuru. Nico gituma tuza kuraba igice kiri imbere y'iki dusomye, tusubire turabe igice kiri inyuma y'iki dusomye, kugira ngo dusuzume iri koraniro ry'abantu bakoranira mu cumba cyo hejuru basenga mu nzu y'igorofa hejuru bari mu biki, n'ibiki byabaye ku buzima bwabo. Hari ibihe umuntu abamwo kikamuhindukira, ico gihe kikamuhindukira igihe gitandukanye n'ibindi bihe byose yabayemo. Sinzi igihe ushobora kuba waraciyemo mu buzima bwawe, ico kintu umunsi kiba nticagusize uko wahoze. Ico gihe cyaraguhinduye. Birashoboka yuko aba ari igihe kidasanzwe c'ico wari witeze, witeganya amatsiko canke urindiranye igishika. Ico gihe kigashika kigahindura histoire yawe, kigahindura uko wari uri, kigahindura ubuzima bwawe wahozemo, kikagushira mu kindi gihe gishasha. Ico gihe coba ari ikihe? Gerageza wiyumvire. Ni ikihe gihe wabayemo
gihindura kazoza kawe, gihindura uko wari uri imbere. Bamwe baravuga bati jewe umunsi mbatizwa wabaye umunsi w'igitangaza, wabaye umunsi w'igitangaza. Abandi baravuga bati umunsi nuzura mpwemu yera wabaye umunsi ntibagiranwa, ubuzima bwanje bwarahindutse. Abandi baravuga ati umunsi nkizwa, abandi bati umunsi ndonka diplome, nari naradubaguye cyane sinari nzi ko nzoheza amashuri, ariko umunsi bayimpa mu ntoke nahaswe guturika ndarira. Wari umunsi wiwe. Ndababwire nanje umunsi wanje, umunsi fiyansa Nina akanyemerera, wabaye umunsi ntazokwibagira. Ndibuka ko namujanye hari itariki 8 z'ukwezi k'umunani 2004, namujanye ahantu gufata agafana, turaduga hejuru, haleluya, turicarana turaganira, hanyuma ndarisohora. Maze kurisohora buno nyene acaranyemerera, haleluya. Ntimupfuhe yuko bamwe mwarushe, ariko ni Imana yangiriye ubuntu. Kuva uwo munsi hari ibintu byahindutse muri jewe. Kuva uwo munsi ndibuka ntaha kuri ako kagoroba wamenga ndo yundi muntu, wamenga aho ndi hose arambona, haleluya. Ibibazo byo gusubira kwiyumvira ngo mbega ujya twoba tujanye byari biheze. Nari ntanguye ibindi bihe bishasha, ariko kandi nari ndindiriye umunsi nzomwambika impeta nawe akanyambika iyindi. Uwo munsi mwibaza ko banyarutse wakubise imyaka 3 yo mu masengesho. Niteze umunsi itariki 11 z'ukumunani 2007, haleluya. Turabivuga imiryango ikoranye, ishengero rikoranye, turambikana impeta. Nuno munsi impeta ndayambaye inyibutsa byinshi. Tamwe turatwengejo imbega hajya mu kuryama no kuri impeta, yaje ntayo ngura kubera iki nguma ndi mu isezerano. Hari abantu bazikura nta caha kirimo, ariko je sinigera ndayikura. Ni umunsi wa mbere y'umunsi w'igitangaza, kuko ukungene nabone ibintu n'amaso yaguma araba kebaguzwa. Uwo munsi byaciye bihera, kuko nari nemerewe irindi isezerano ridasanzwe, ariko byaransaba kugitega, kuririndira, kumenya ingene ngenda, gushishikara, gushika nambitswe canke nambitse impeta, haleluya. Ndashaka kuvuga rero kuri iki gihe cabigishwa bari mu cumba cyo hejuru, hari ikintu cari imbere, ariko hari nico bari biteze. Mbega ico bari biteze barakibonye? Mbega ubuhe bw'imbere, ibihe byabo by'imbere byari bimeze gute? Umviriza kuva ku murongo igice cya mbere, kuva ku murongo wa 3, mwumvirize. Tugomba twige turabe imbere yuko binjira mu cumba cyo hejuru ngo baje gusenga binginga. Hari biki? Byagenze gute? Bari babayeho gute? Mubanze mwumvirize imbere yaho, imbere y'iryo koraniro ryo mu cumba cyo hejuru, imbere yaho imvugine byari bimeze. Murongo wa 3, kandi amaze kubabazwa, Yesu amaze kubabazwa, abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. afata umwanya wo kwihishura. Amaze kuzuka afata umwanya wo kwihishurira abigishwa biwe, arabiyereka, arasubira arabiyereka. Umviriza, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. ababonekera iminsi 40 ababwira iby'ubwami bw'Imana. Hehe, kubera iki? Mwibuke ababigishwa baragendanye na Yesu, mugabo baramubonye afatwa, baramubona akubitwa, bararindira yuko bagirira akantu wabacemo nkuko yari abihoze abikora, ntibyashoboka. Abona abigishwa, babona baramumanitse, babona baramucumisa icumu, babona aracikanye, babona baramutoye, baragiye baramuhamba. Abigishwa bari bagendanye na Yesu ico gihe bacitse intege,
bacitse intege. Nico gituma umunsi ugira gatatu Yesu amaze kuzuka yafashe umwanya wo kwihishurira abigishwa biwe, kubera ko yamaze iminsi 40 abiyereka. Yamaze iminsi 40 kugira ngo batahuze yuko ujya nyene yari kumwe nabo, umwe yabambwa niwe yazutse. Yafashe iminsi 40 kugira ngo afate umwanya wo kubasigurira, abereke. Hari naho yashika ahantu ukababwira ngo nimuze mukore mu kiganza, kora mu rubavu, ni jewe nyene. Biboneka ko abigishwa bari bafise icyo bita mu Gifaransa confusion, ariko kandi bari no mu bwoba, bari bazazaniwe, bari mu bwoba. Hamwe bari bafise ubwoba bati abayuda baratumara, baratubonye tugendana n'ujya mugabo, none ko yapfuye tubigenza gute? Bamwe bari batanguye gucika intege. Nico gituma Yesu yafashe umwanya mwiza wo kubiyereka, abahishurira, ababwira iminsi 40. Kumbure hari abakoranira hamwe n'abandi, ariko kandi hari n'abandi bataba bari kumwe n'abandi. Muri bo harimo Yuda, sinzi programme yari afise. Oya, pana Yuda, Toma, sinzi programme Toma yari afise. Rimwe na rimwe Yesu yaraza akiyereka abigishwa biwe, ariko abo yiyeretse bagasanga harimo ubuze. Toma siho yari, ariko Yesu agasubira akagaruka igihe Toma hari, akamubwira ati Toma, wamyuvuga kumbure yuko udashobora kubyizera utikoreye mu kiganza, ingo ukoremwo ni jewe nyene. Iki gicapo kitwereka ingene bari babayeho mu bwoba, babayeho mu isoni y'ibyabaye, ariko kandi binyegeje. Umviriza umurongo ukurikira, umurongo wa 4. Maze ariko asangira nabo arabihanikiriza ati ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyuvanye. Yesu amaze kubiyereka arababwira ikintu kidasanzwe, arababwira ngo ntimuve i Yerusalemu. Amaze kubiyereka arababwira ati ntimuve i Yerusalemu, nimuce kure, ariko murindirire i Yerusalemu isezerano rya data iryo mwanyumvise mvuga. Nimuje kure. Ndabona ingene mumeze, ndazi ubwoba mufise, ariko ndafise inyishu y'icyo kibazo mufise. Ndabasaba ntimuje kure, guma i Yerusalemu, guma hafi, murindire isezerano rya data. Iryo sezerano ngo Yesu yari yarayibabwiye, uko yababwiye ngo iryo mwanyumvise mvuga, murindire ntimuje kure. Abigishwa umviriza ingene bishuye umurongo wa 5 gushika ku murongo w'7. Somere rimwe. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Mu minsi itari myinshi muzobatizwa, nompa mu mazi gusa, ariko muzobatizwa muri Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Biramaze gushika umuntu akavuga ikintu ariko kumva ikindi. Abigishwa aje kubabwira ngo murindirire Yerusalemu, muzohabwa rya sezerano rya data. Abo bumvise iki? Mwigisha, iki gihe nico ugomba kugira iki? Kugarukana ubwami bwa Isirayeli. Ndababaze, bari batahuye iki? Bari batahuye iki? Murindiriye Yerusalemu, muzohabwa rya sezerano rya data iryo mwanyumvise ndababwira. Nabo bati mwami, uki nico gihe ugomba kuzana ubwami bwa Isirayeli, guhagurutsa ubwami bwa Isirayeli. Aba bantu batahura iki? Aba bantu bari mu byerekeye intwaro n'ibya politike n'ibindi. Bobo babona yuko yababwiye Yerusalemu kuko mu kanya gato agiye kugifata. Bagiye kugifata rero, reka tube turipanga. Yesu niho hageze, Isirayeli igomba ije hejuru, harageze. Birashika yuko abantu bitiranye isezerano. Birashika yuko kenshi
isezerano twama tugita icyo twebwe duhahamiye n'icyo twifuza kurusha icyo Imana ishobora kuba iri kwiravuga. Yesu ntiyariko avuga ivyerekeye gushira hejuru Isirayeli, ariko yariko avuga irindi isezerano. Ariko aba bantu bo batahura isezerano mu buryo bw'uko Imana igiye gushira hejuru Isirayeli, kuko ivyo baharanira n'ivyo babona bari bazi neza yuko Isirayeli izosubira ikadomina, ikarongora, ikava munsi y'ubuja bw'abaroma. Bari bazi rero ko iki gihe arico gihe cyuko Isirayeli igiye gusubira kuduga. Isezerano rya data ryari rihe? Isezerano Yesu yariko aravuga rya data ryari rihe? Umurongo ukurikira. Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene ubwiwe. Umurongo w'8. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Si vyerekeye gushira hejuru y'Isirayeli, ngomba ndababwira isezerano rya data. Yesu arabugurukira arababwira ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Haleluya. Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahi Yerusalemu. Muzoba canke muzoca muhinduka, muzohabwa ubushobozi, ubwo bushobozi bubahindure kuba abanshingira intahe Yerusalemu, Iyudaya hose, Isamariya no gushika ku mpera y'isi. Isezerano rya data nirihe yuko murindira. Ndazi ko mufise ubwoba, ndazi ko mwinyegeje, ndazi ko mutinya gushinga intahe. Aba bantu bari baramenye Kristo, ariko bari mu bwoba. Naho Yesu yari yabahumekeye ko ngo akira mpwemu yera, bari bagifise ubwoba. Bari bafise mpwemu ariko ntibari buzuye mpwemu. Bari mu bwoba, bari bakeneye isezerano. Iryo sezerano Bibiliya itubwira ngo muzohabwa ubushobozi. Mpwemu yera niyabazako muzohabwa ubushobozi. Ubwo bushobozi buzogira iki? Muzoshobora kugira iki? Kunshingira intahe. Muzohabwa ubushobozi bwo kunshingira intahe i Yerusalemu, Iyudaya, Isamariya, gushika no mu Burundi. Haleluya. Muzohabwa ubushobozi. Isezerano ryari rihagaze ku bushobozi bwa mpwemu yera, mu mubatizo wo kuzura mpwemu yera, mu mubatizo wo kwakira mpwemu yera. Abenshi amasezerano dufise rimwe na rimwe twibaza yuko ariyo meza kurusha, ariko isezerano ryiza nuko Imana iza ikaba mu muntu, nuko Imana izi kuzura ubuzima bwiwe. Uwo muntu yuzuye mpwemu yera, umuntu yuzuye Imana by'ukuri, nta bintu bimushitura, nta bintu mukanga, nta bimuzungagiza hirya no hino. Yesu yari gushobora kubemerera amazu, yari gushobora kubemerera amafarasi kubera imiduga atari yari ihari, yari gushobora kubemerera ubutunzi bwo mu makonte, ariko yabonye ikiruta ibindi ni mpwemu yera. Muzohabwa ubushobozi. Icyo mukeneye si ibintu bifatika, icyo mukeneye si faranga, icyo mukeneye si denariyo kuko izo zarananguze, ariko icyo mukeneye ni mpwemu yera. Mpwemu yera abaha gukoresha neza ubutunzi mufise. Mpwemu yera abaha kwirinda mu gihe cy'ibigeragezo. Mpwemu yera azobaha kubumbwa n'ivyo mufise. Mufise byinshi muhimbaza Imana, mudafise muhimbaza Imana kubwa mpwemu yera. Bwira mugenzi wawe icyo ukeneye ni mpwemu yera. Isezerano rikuru ryari kuzura mpwemu yera, niko ari kuzura imirete n'imikate. Iyi irahoka, ariko wuzuye mpwemu akomezwa buri munsi, ava mu bwiza yinjira mu bundi. Icyo ukeneye si feza n'izahabu. Abigishwa barageze igihe barabwira ikimuga cyari imbere y'ishengero biti feza n'inzahabu twoziguha ntacyo zikumarira. Icyo dufise turakiguha, icyo twahawe rya sezerano rya data turariguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Ukeneye iki mwene data?
abigishwa bari mu bwoba, bari bafise ubwoba, bari muri confusion. Niko ndiyumvira imbere yuko binjira mu cumba cyo hejuru ngo basenge, umwe wese yararaba uyundi akavuga ati turacari kumwe burya na wewe, turacari kumwe, mbega bazotumara abayuda bayiraguye, mbega hari uwo bazi aho twinyegeje, wewe waje sangapi, mbega nta wagukwirikiye kandi wowe uzodutera ingorane ubwo umusohoka hanze. Bari mu bwoba, bari mu bwoba. Nicyo gituma yababwiye ati tabazi, ariko kandi ico bafasha si gisirikare nobaha, tekana, genda murindira Yerusalemu, isezerano rya data, rindira isezerano rya data. Ukeneye iki mwene data? Ukeneye iki? Ukeneye ukuremesha ngo akubwire ko gukunda? Abenshi bari muri insécurité, bumva atamutekano kubera iki? Abandi sha barafise abakunda, jewe nawe mfise. Naho woronka abagukunda gute igihe utari mu busabane bwiza na muhemu w'Imana? Uzokwama ukubiteka, usubira ukubitike, usubira umeneke, mutima wawe bawukanyage nkuko bigombeye. Ariko iyo wuzuye muhemu w'Imana, aza ataza, avuga atavuga, uhimbaza Imana. Haleluya! Ya numva mbimbawe iyo ndiko ndavuga ku bya muhemu w'Imana. Niwe wenyene dukeneye. Ino si irongorwa n'amafilosofi menshi, ino si irongowe n'amateori menshi, ino si harimo ibintu byinshi bivugwa, bimwe ukomenga nivyo, ibindi bikatuzazanira, ibindi bikadutera ubwoba, ibindi bigatuma twinyegeza. Ariko hamwe n'ivyo turafise uturemesha, uyo niyaza azobabwira ivyo ntababwiye, azobaremesha, azobarongora mu kuri, azobabwira ibigiye kuza. Uwo mufise ararema. Ndakwipfuriza kuhabwa muhemu w'Imana. Sindakwipfuriza kumugira gusa, ariko nipfuza kuzura muhemu yera. Ababigishwa Yesu yari yababwiye ngo akira muhemu yera. Bari barakijijwe inyuma yo kuzuka kwa Yesu, bari barakiriye agakiza, ariko bari no mu bwoba. Abenshi kino gihe turaba tukijijwe ariko tukagendera mu bwoba, bikatunanira ko dushingira intaye Kristo. Bakubaza mbega hajya uyu ni urimo abakizwa? Oya, ibintu by'ubu reka no gusenga, abantu bose no gusenga. Harimo isoni, nkuko umenga biteye isoni kuvuga yuko wahaye ubugingo bwawe Kristo Yesu. Ico ni kibazo cyo kutuzura muhemu. Hari n'ibindi bibazo tuzakubona bikugwaho no kuzura muhemu yera. Umviriza rero, abamaze kubwigwa ivyo bati murindire rya sezerano rizoshika, muzohabwa ubushobozi. Ubwo bushobozi buzobaha gushinga intahe, kandi iyo ntahe muzoshinga ntizobatuma muguma hamwe. Aka kantu mukumve, ubwo bushobozi muzohabwa si ubwo kuvuga ko muraba super, si ubwo kuvuga ko muri bitangaza. Oya, si bushobozi budutuma twikubita mu gituza tuvuga ngo turahambaye, ariko ubwo bushobozi n'ubudushoboza gushinga intahe. Kandi iyo uri gushinga intahe neza, Imana nikugumiza hahandi, igukuriye Yerusalemu, ikakujana mu babanyi i Yudaya, ikakwegezayo gatonya mu bantu mudahuje imico i Samariya, hanyuma ikagushikana mu bantu udashobora kuzokwiyumvira kuzoshikamo. Nukuvuga ngo ubushobozi duhabwa n'ubushobozi butakugumiza hamwe, n'ubushobozi bukunyiganza, n'ubushobozi bugutuma wumva umenga hari icyo ugomba kuvuga, hari icyo ugomba gushikiriza. Ni mu makajambo ndafise nanje ico mvuga, ico kigusunika gushingira intahe Kristo. Iyo umuntu yuzuye mpemu yera ashingira intahe Kristo ahari, ndafise isoni. Ndababona, Yesu arababwira ati ndababona murafise ikibazo, ariko murindire muzohabwa ubushobozi. Niyabaza ko mpemu yera bizoba ubushobozi bwo gushinga intahe. Ntimuzoguma Yerusalemu gusa, muzokwavansa, muzotera intambwe imbere. Uno munsi umuntu arakizwa yibereye muri bya bindi, aracafise za ntege nke na za ngorane, ariko uno munsi ashaka kuvuga ngo tugende kuvuga ubutumwa Washington. Haleluya!
banza ushinga intahe Yerusalemu mu nzu yawe. Mbega mu nzu yawe barakuzi ko wamenye Imana, cyangwa bakubona ufata Bibiliya usohoka, bakuzi uhagarara mu muryango ushwanira abakozi ubatuka ibitutsi, hanyuma ngo ugenda kuvuga ubutumwa i Washington? Ngaha hari ikibazo. Muzohabwa ubushobozi, ubwo bushobozi bugenda bwaguka graduellement, buke buke, bivanye n'ingene wabaye umwizigirwa i Yerusalemu, uragegwayo Yudaya, Isamariya, mpera y'isi. Turi kumwe? Umviriza rero, aba bantu bamaze kumva ivyo bintu barumva ko bari bahushije. Twebwe isezerano twari twiteze gahunda isiryo. Twari twiteze yuko agomba tubwira ati mu minsi iri imbere tugiye gushinga guverinoma. Kandi mwe murindiriye Yerusalemu muri kapitale, murabizi yuko ariho bikoreka byose. Murindiriye Yerusalemu. Ariko basanze ibyo bari biteze atari byo. Ahubwo ariko babwira ivyerekeye ikiruta kuba umurongozi n'umutegetsi Yerusalemu canke mu Israeli. Ababwiye ivyerekeye mpwemu. Umviriza attitude canke inyifato y'aba bantu. Umurongo w'9. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Shaka usimbire rero, dusha dusimbira kuri wa murongo wa 12 ngo baciye bava ngaho bagira iki? Soma 12 kumanuka buno basubira i Yerusalemu. Ndiko ndiyumvira inzira naho yari ngufi iva ku musozi Elayono uja i Yerusalemu, gerageza kwishira mu kibanza cawo. Bagiye baganira gute? Yewe umvise ibyo yasize avuze birakomeye. Zije munandashitse musenge kuko nanje nayi nuzuye ubwoba, ariko wewe wahase kudukemesha, wewe wazanye ibya Isirayeli. Oya navyo narinzi, ariko kandi nibaza yuko icyo yatwemereye gikomeye gose, dutegezwa kwirinda. Sizo tubona turashitse, ndabona rero bashitse. Umviriza 12. bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi ya Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugenda ku Sabato. 13. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru, aho bari batse indaro ari Petero, Yohana, Yakobo, Andereya, Filipo, Toma. Sawa 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye. Isengesho ryabo n'umutima uhuye mwibaza ko ryari irihe? Mana duhe rasyo, mana ishati yaheze, mana ndakeneye promotion. Nivyo barimo? Sinibaza. Ngo basenga avec persévérance, bashishikaye. Isengesho ryabo ntiyari 2 ntiyari 3, yari Mana dushitse ku isezerano ryawe. Mana dushitse ku isezerano ryawe. Mana dushitse ku isezerano ryawe. Turi mu ntege nke, turi mu bwoba, ariko twiteze wewe kuko wasezeranye urashitsa. Dukeneye isezerano ryawe, twuzuze mpwemo yera. Imwe mu masengesho nigishijwe yagiye aramfasha mu buzima bwanje, nigishijwe n'umupastori yandeze kuva nkiri muto, yanyigishije kwama nsaba kuzura mpwemo. Iyo sengesho ryaramfashije mu bihe byose nagenda nacamwo. Hari ibihe numva ko ndi mu ntege nke, hari naho naraba mwene data turi kumwe twakirijwe rimwe, mugenzanje nkamubwira nti wewe ibi biragushikira, nanje akambwira ati nanje narabiciyemo, ariko solution naho dukijijwe ingo ndakwereke. Ndabona afata ukuboko anyinjiza mu cumba, tupfukama dusenga. Isengesho ryacu ntiyari 2 ntiyari 3, yari Mana twuzuze mpwemo yera. Mana nyuzuza isi inyereka byinshi, uyu mubiri unkwegera muri byinshi, ariko Mana nyuzuza mpwemu wawe. Abigishwa mu cyumba cyo hejuru nta masengesho 3 4, yari rimwe. Isezerano ryawe Mana ridushitseko.
isezerano ryawe mana uridushitseko. Bamwe baduza amajwi hariya, abandi baduza amajwi, n'aba Mariya bari hariya. Mbega Mariya yarakeneye mpwemu yera? Nagira nta mpwemu yera yarakeneye. Nawe nyene yarakeneye mpwemu yera. Yararindiriye isezerano rimutuma aba igishinga ntahe, ashingira intahe Kristo adafise ubwoba. Yarakeneye mpwemu yera. Nabo bavukana na Yesu bari bakeneye mpwemu yera. Rimwe na rimwe haraho twibaza ngo twebwe kubera tumaze igihe, kubera turi abana ba pastori, abandi ngo kubera twakuriye mu ishengero, mpwemu yera turamuzi turamumenyereye. Uramukeneye, urakeneye mpwemu yera. Uko biri kose urakeneye mpwemu yera. Haleluya. Ayo masengesho bayamaze mu igihe, barasenga umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, imisi hafi 40 cyangwa hagati ya 40 na 50. Umviriza icabaye inyuma y'amasengesho. Igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ivyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihuhuta kivuye mu ijuru giturumbuka, nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi vy'umuriro, zibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu yera abahaye kuzivuga. Haleluya. Bamaze iminsi bariko barasenga. Ndashima Imana ko isezerano ryabo ryahuriranye no munsi wari usanzwe uhari. Uwo munsi bita wari umunsi wa Pentecote. Pentecote ntiyatanguranye na mpwemu yera. Iryo zina Pentecote ni kubera icyo gikorwa ca mpwemu. Ariko bari basanzwe bari mu munsi mukuru. Uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru w'ivyimburwa. Abisirayeli bari bamenyereye kugira imisi mikuru myinshi. Muri iyo misi mikuru, umwe umunsi mukuru wo kwimbura no kunezererwa ivyimbuwe wari umunsi bari bariko, uyo munsi wa Pentecote. Imana ikihitamwo uwo munsi nyene uko isuka isezerano rya mpwemu yera. Imana ikora ibintu ku gihamana. Kubizera nta gihamana gihari. Ariko yari iyindi yari ikindi gihe Imana yari binjijemo. Kandi ikindi gihe bari binjiyemo. Ico gihe bari binjiyemo cari igihe kitari ic'umwimbu w'amasaka w'uburo, ariko umwimbu w'imitima. Cari igihe gitandukanye n'ico bari basanzwe bamenyereye. Ico gihe Abisirayeli bose bava mu bihugu bitandukanye, abava muri Afrika, mu bihugu by'Abarabu, baraduga Yerusalemu kunezererwa ivyimburwa. Abavuye mu mihingo itandukanye bahurira i Yerusalemu. Wari umunsi mukuru mwiza. Ni umunsi mukuru basangira, kuko bari bimbuye, barasangira, baranezerwa. Harabamwo umunezero, et des fois umunezero uri exagere, kuko bari banezerewe. Nimba ivyimburwa harimo ibiborera, nuvuga ngo barihereza. Iki gihe Imana ihitamwo uwo munsi w'ivyimburwa kugira ngo itanguze ikindi gihe gishasha kwishengero, rive mu kwinyegeza rije ahabona. Bave kwinyegeza baje ku mugaragaro. Ihitamo uwo munsi w'umwimbu. Icabaye mwacumvise ngo hari ikintu canyoheye ku murongo wa mbere. Umviriza ku murongo wa mbere. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Mu Gifaransa canje bavuze ngo ensemble dans le même lieu. Bari muri ca kibanza nyene, kuko haheze iminsi Yesu ababwiye barindire, nabo barindiriye,
bashishikaye, ntibacitse intege, bari muri ca kibanza nyene, baracariko barasenga. Nimwibaze ngo byari byoroshe. Ntibyoroshe kuba abandi bari mu kirori, namwe muri he usenga. Ntibyoroshe ku munsi bamwe bagiye mu kirori, nawe ari uwo munsi w'amasengesho yo kuwa kane uja he. Ntibyoroshe umunsi bavuze bati ipirawa irahari, ariko kandi niwo munsi wo kwisonzesha. Ntibyoroshe igihe bakubwiye bati uno munsi araduha, yadutumiye araduha, ariko uwo munsi mpwemu y'Imana akakubwira ati ndagukeneye, hari icyo nshaka kuzuza, hari icyo nshaka guhishurira. Rimwe na rimwe ntibyoroshe. Iki kinyereka ingene ababigishwa bari determine, bari biyemeje. Naho hari iminsi mikuru hasi, hejuru hari ikindi kintu. Naho hejuru bariko barasenga, hasi naho bariko bararirimba babyina. Hasi ibinyobwa biguma bisukwa, hejuru baguma biteze kunywa ku mazi y'ubugingo. Hari itandukaniro. Nuno munsi ku isi hama hari ibi bintu bibiri. Hari abari hasi, bari mu kirori, rimwe na rimwe babona nk'abasazi. Ntibabumva yuko mutari kumukora ibyo abandi bakora. Ntibabatahura. Umviriza ku murongo wa 13. Umviriza ku murongo wa 13. Ntibabatahura ikivyerekana. Soma umurongo wa 13. Ariko abandi barabanegura bati baborewe igisama, baborewe inzoga. Ntivyoroshe yuko abariko baraboregwa ahubwo babishira kuri mwebwe, namwe ngo mubandanye. Ntivyoroshe. Inosi niwashaka kunezereza ab'isi ntuzohimbara Imana. Muri inosi hama hari ibi bice bibiri. Hari abariko baranezerwa bavuga ngo kula, inyuma y'urupfu nta buzima, tukule, tujye, tunywe, ejo tuzopfa. Hari ibyivugo nk'ivyo. Ariko twebwe ntituri mu barindiriye kujya no kunywa ngo dupfe, ahubwo turi mu bahawe ubugingo, niyo twobuvamwo tuzobubandanya. Ntituri mu bahona, turi mu bizera. Ngiyi si iri mu bice bibiri. Wewe uri mu gihandi kihe? Uri mu bari mu minsi mikuru, canke uri mu biteze kugira neza kw'Imana n'isezerano ry'Imana. Ndagutera intege, rindira wihanganye. Sinzi icyo Imana yavuganye nawe, ariko icyo nzi ni uko wasezeranye azoshitsa. Ntabesha, bishobora guteba, ariko niwihangana, ntuve mu kibanza cyo kuyitega, ntuve mu kibanza cyo kurindira, ntucike intege. Abari hasi ntibaduze volume, nawe ngo umanuke ngo uje hasi. Guma hejuru, itege kugira neza kw'Imana. Bishobora guteba, ariko icyo nzi uwasezeranye azoshitsa. Nibiki biguca intege uno munsi? Uwo munsi wari umunsi umunezero, ariko abandi bahisemo kurindira isezerano. Uwo kanya gato ngo haza igihuhusi kiva mu ijuru, kimanuka kuri bo, ngo kimanuka nk'imbeya za kumuriro, kimanuka kuri umwe wese bari mu masengesho yo mu nzu yo hejuru. Icabaye nuko Mpwemu Yera ngo yabahaye kuvuga mu ndimi nsha. Mpwemu Yera amanuka kuri bo nk'imbeya za kumuriro, yidepoza kuri umwe wese. Ariko kandi umwe wese kuko yari yiteze atangura kuvuga mu zindi ndimi. Umviriza ibyabaye. Umurongo wa 6.
ico Hera kuri gihinda gatanu, hera kuri gatanu. i Yerusalemu hari abayuda bamyeho Hari abayuda. bamyeho abagabo bubaha Imana Aha. bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajoregwa uko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Hari abantu bavuye mu mihinga itandukanye bumvise abantu bariko bavuga mu ndimi z'amahanga batari bazi yuko bazi. Umviriza icangyoheye umurongo w'indwi. Barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga si abanyagalilaya? Ni nkuko bobaza abo bantu bariko bavuga icongereza gutyo zabibuka inanyana, igicongereza bagikuye he? Mubabarire mvuze hamwe nkuko nari kuvuga mu Kayogoro. Aba bantu si babandi tumenyereye. Byagenze gute? Galilaya kari akantu ka ruguru, ahantu haruguru atanuhazi, ariko ikindyohera iyo mpwemu yarashitse wawundi aboneka nko kumenga ntacazi ahinduka ubizi, wawundi asuzuguritse ahinduka uwemewe, kuko iyo wemewe n'Imana ntawe guhakana. Nahari abanyegalilaya bariko baraspeakinga, bariko barakivuga. Abantu bazi ko bafise indimi zikomeye kandi zihambaye, bamwe bavuye mu Barabu, abandi bavuye mu bihugu bikomakomeye biteye imbere. Bashitse Yerusalemu bumva abanyagalilaya bariko baravuga papa rodarabosoria ride boposha kandi moka. Karabaye none aba bantu bavyigiye he? N'abantu batariko barivanga hasi, bari abantu bo hejuru barindiriye isezerano. Si abantu basanzwe, kuko mwebwe mwariko muratamba munywa, ariko nabo bariko barasenga bicishije bugufi. Imana ishira hejuru abicishije bugufi. Aba bantu baratangaza abantu, buzura mpwemu yera, umumwe wese ahabwa ururimi, aravuga. Uzosoma ibice byose by'ibihugu bitandukanye bumva indimi zawo, ariko kandi umviriza ico bariko baravuga icari ico. Murongo wa 11, umviriza ivyo bavuga muri izo ndimi zitandukanye. 11, Abakirete n'Abarabu tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Wa haleluya! Bariko bavugishwa iki? Bariko bavugishwa iki? Mbega izo ndimi zabo ziriko zivuga ngo ntaco sha bazokabonasha, yaranyimye umunyu, yaranyimye isuka? No, bariko bavuga ibitangaza vy'Imana. Iyo wuzuye mpwemu yera ntiwuzura impwemu yo kwihora. Birahushanye. Dushobora kuvuga ko wuzuye mpwemu, wuzure amajambo yo kwihora, wuzure urwanko, ntibijana. Ndatangara n'abantu bavuga ngo natwe turakijijwe, ariko mu ngendo zabo bakaba ari abantu bankana. Abantu bankana, iyo abonye kanaka ayumva umenga ntiyona hicara, ariko kandi akavuga ngo tware mu ishusho y'Imana. Abantu bankana, abacamwe ibice hagati mu bantu, abo barabuze ikibazo, barafise ikibazo bafise, bakeneye kuzura mpwemu yera ngo batangura kumva bavuga ibitangaza, les merveilles de Dieu. 13, 12 baravuga bati bose barumigwa barabazanya, barazazanirwa, barabazanya bati ibi ni biki? Abanyegalilaya kweli, ibi ni biki? Nituvyumva abarovyi, ibi ni biki? Numve n'ururimi rwanje rurimwo, yo ibi ni biki? Mwebwe yera hari atangaza abantu. Ndipfuza yuko igikorwa Imana ishaka gukora mu bugingo bwayo gituma abantu babona Imana ukavuga bati ibi ni biki? Kuko twumvise icyo Imana ikora. Ibi ni biki?
imana ni igitangaza. Iyo uyihaye, iyo uyiteze, yuzura ubugingo bwawe, igatangaza abadatahura. Umurongo wa 13 haca haza wa mugwi navuga. Uvuga gute? ariko abandi barabanegura bati baraborewe. Navuze ko muri ino si ntuze witege ko ukomerwa amashi n'abantu bose. Bamwe baravuga bati ni igitangaza. Abanyagalilaya ibintu bariko baravuga ni igitangaza, kandi bariko bavuga ibitangaza by'Imana. Ariko hari urundi ruce, ikindi gice kiro kivuga ngo reka baborewe. Abo bazihereye kuva kare, bazitanguye n'umunsi mukuru utaratangura. Aba banyoye izambere. Isi niko imeze. Ariko ndashaka wumva umurongo ukurikira, nawe nyene urangyohera. Umurongo ukurikira, bariko barabatuka, bamwe bariko barabatuka, abandi bariko barabashingira intahe. Umviriza 14. ariko Petero ahagararana na bamwe 11. Avuga n'ijwi rirenga bati, yemwe Bayuda baba i Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko muvyiyumvira. Ndumva mutuvuga ngo twaborewe, ariko ntituborewe. Ubu ni saha 3 z'umunsi. Oya, ni saa 3 mu gitondo. Ariko ivyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana. Ivyo ni ivyavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yoeli ati, bizoba mu minsi y'iherezo. Niko Imana yavuze. Nibi bihe byacu gute? Zosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri, kandi abahungu n'abakobwa banyu. Banzurindire. Izosuka mpwemu wanje kubagize iki? Ikoreko wumve. Be urafise umubiri? Haleluya. Mbega turi mu bihe bya nyuma? Ndakeneye nanje nde mpwemu yera n'isezerano ryanje. Petero arahaguruka. Mwibuke Petero wa mbere, imbere yuko ibi bintu biba mu cyumba cyo hejuru, yari ameze gute? Umugore araza aho yari yotse umuriro ati, kandi wewe umwenga bari kumwe n'ujya mugabo buriya bafashe. Petero yagize gute? Wa mugore we, ndakwiyamye. Ava ngaho aja hano. Haza uyundi muntu aramubwira ati, kumenga uri kuratera inkuru mugabo umuvuga cyo kimwe nkabo. Wewe ntwari kumwe nabo. Ati, ntumsubire no kumbwira ivyo bintu je sindanamuzi. Inshuro 3 zose aramwihakana. Petero yari yuzuye ubwoba. Ariko tubona bariko baramuhangara bavuga ngo uraborewe. Wa wundi yari afise ubwoba ni wahagurutse. Avuze iki? Bagabo mwese nimunyumvirize. Ngomba mvuge yuko tutaborewe, ariko ni isezerano ryashitse. Twari tumaze iminsi turi mu cyumba cyo hejuru, twariko turasenga. Iri ni isezerano ridushitseko, kuko biravuga bicishije mu buhanuzi Yoeli yuko bafise umubiri wose mpwemu yera azosukwa, bazokuzura, abahungu n'abakobwa bazovugishwa, abatama bazorota inzozi. Ibi ni bihe byacu, nimutureke ahubwo nimwihane, kuko ibihe byanyu birageze. Umwe mwamwica, umwe mwabamba, niba turiko turavuga. Shaka munyice. Nuzuye mpwemu afise ishaka, uzuye mpwemu nta bwoba agira. Iki gituma uno munsi abantu bafise ubwoba bwo gushingira intaye Kristo Yesu. Suzuma ikibanza ca mpwemu yera mu buzima bwawe. Ni iki gituma uno munsi abantu babwirwa ngo bakitwa amazina atariyo, hama bagaca bacika intege bakabivamo. Bamwe barahagaritse ngo sinzosubira kuja gusenga kuko bamfashe nabi, ntibanyakiriye neza, ntibagize iki niki. Birabaho.
murakeneye gufasha abo bantu nibyo, ariko iki kiranyereka yuko umaze kuzura mpwemu yera naho uwo mutuka naho mwita imboregwa ntaco bimurabako. Mbega iyo bakubwiye ngo uri imbwa uca ugira imbwa n'umurizo, mbega uca ukuga? No, uguma uri wa wundi nyene, ahubwo rabasuzuma neza nimudasohora amajambo mabi ni nko gukuga kuko baguvuze nabi, reka birengane. Ariko icyo ukora ni giki? Rondera kuzura mpwemu yera. Mpwemu yera aza gukomeza. Umviriza ikindi cyabaye umurongo wa 41 na 42. Abuzuye mpwemu, iyo mpwemu yuzuye 41-42 avuga gute? Nuko abemeye amajambo yiwe, abemeye amajambo ya Petero barabatizwa. Bari bangahe? Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari 3,000. Umviriza umwimbu, bari mu munsi mukuru w'umwimbu, none habaye umwimbu udasanzwe mu bwami bw'Imana. 3,000. Mwashobora kuzobandanya mu gice cya 4, naho nyine hasubiye kuza uwundi mwimbu w'abantu 5,000. Iyo hari ubushobozi bwa mpwemu yera habaho n'umwimbu. Ikindi nshaka ku murongo wa 42, iyo hari ubushobozi bwa mpwemu yera mumvirize ikindi kiba, bashishikara cyane ivyo intumwa zigisha, kugira ubumwe, kumanyagura umutsima hamwe no gusenga. Iyo umuntu yuzure mpwemu yera abushishikara. La perseverance ni kimwe mu bigaragaza umuntu yuzuye mpwemu. Kunyoterwa ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu by'umuntu yuzuye mpwemu yera. Kushishikara mu masengesho, kudaca amasengesho ni kimwe mu bigaragara umuntu yuzuye mpwemu yera. Agakiza, kukwirinda, ukubaho ubuzima buhimbaza Imana ni kimwe mu bigaragaza kuzura mpwemu. Ubumwe, indimi bavuze ngo zumvikanye kuri bose. Munyumvirize neza ahantu. Iki kinyereka ngo igikorwa ca mpwemu si kigabura abantu, ahubwo ni gishira hamwe abantu. Ndagasubiramo. Mpwemu yararaza ituma abatahora bumvikana biciye mu rurimi rwa mpwemu. Mpwemu yera aza gushira hamwe abantu. Iyo ahantu habonye amacakubiri hari ikibazo, suko mpwemu atahari, ariko hari ikibazo cyo kuzura no guha ikibanza gihagije igikorwa ca mpwemu. Kuko mpwemu aja gushira hamwe abantu, ariko kandi yerekana ko twese turi umwe, universalite. Abavuye hariya n'abavuye hariya twese duhurira hamwe. Ariko kandi igikorwa ca mpwemu gituma abantu batahora bahuza, bumvikana kubw'ibitangaza by'Imana. Ndakeneye kuzura mpwemu. Uno munsi no munsi isi yose iri kwiravuga ku gikorwa cabaye ku munsi wa Pentecote. Natwe turi hano no munsi, nitwifuza ko uyu munsi utugendera gutya nyene. Nigiki uno munsi iragi gutera ubwoba, uhora ufise intege nke, rimwe na rimwe urumva wowe bivamo, ahandi urumva umenga bagucokoye, reka basinde benda birindiriye. Ahandi urabona rimwe na rimwe haravyuka urwanko, ukumva uransa abantu kubera hari ibyo bakukoreye canke batagukoreye. Ariko icyo ukeneye suko abo bantu mutegerezwa kuvugana ngo bihane canke ubaharire ku nguvu, ariko urakeneye kuzura mpwemu. Ico Yesu yarakeneye kubaha ntibwari ubutunzi bufatika, ariko cari gikorwa ca mpwemu yera. Urakeneye mpwemu yera. Birashoboka yuko wahororokewe mu vyerekeye gusenga. Kimwe mu vyerekana umuntu yuzuye mpwemu ntatinya gushingira intaye Yesu. Nimba ufise ubwoba urakeneye kuzura mpwemu. Kimwe mu bintu kandi bigaragaza mpwemu yera, umuntu yuzuye mpwemu yera, abaho ubuzima bwejejwe. Munyumve neza, abaho ubuzima bwejejwe. Ntiyivanga ngo yivangatiranye n'ivyaha. Ntaba ukubitira hejuru mu minsi 2 naho asubire hasi, aje muri ya misi mikuru yo gusambuka hanyuma asubire hejuru yindi misi 2. Umuntu avanga gutyo arafise ikibazo, akeneye kuzura mpwemu yera.
birashika mu buzima bwacu kumva umenga umubiri wagutwaye, ariko Yesu yababwiye ngo ndazi icyo bivako, kandi inyishu yabyo murindire muzohabwa ubushobozi buzobaha gushinga intahe mushize amanga. Ndasaba abaririmbyi bihute baze hano, turagomba gusenga muri umwanya dusigaje, turagomba gusenga. Icyo dukeneye ni giki? Mpwemu yera. Ntiwibuke ibyo ubuze, ntiwibuke ibyo umaze iminsi usengera bindi, ariko isengesho ryawe nyuzuza. Haleluya! Nyuzuza mpwemu wawe, nyuzuza mpwemu wawe. Nkeneye wewe Mana, shaka wewe, ma ubushizi bw'amanga, ma guharira, ma kwakira bagenzanje, ma kwizera, ma gushishikara ntacitse intege, ma isezerano ryawe. Ikiruta ibindi byose ni isezerano rya mpwemu. Nyuzuza. Nkeneye wewe. Duhaguruke dusenge Imana. Abosaya jenemoka radesteshneve mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Wegera Imana amasengesho, n'igihe cyawe. Ijeria bosa jeyamoka. Haleluya. Amazi y'ubugingo, singana ya vino, ngene amazi y'ubugingo, ngene ikinkomeza gushikama. Yesu. Senga. Nkeneye wewe Mana, nkeneye ubushobozi bwa mpwemu wawe. Bunkura mu bwoba, bunkura mu isoni, bumpa gushingira intahe, bunkura mu rwango, bunkura mu macakubiri. Oh, nkeneye wewe. Yuzuza. Woo, shayaboka. Senga. Nta kintu ukeneye ni mpwemu yera. Mpwemu yera yaratanzwe, ariko urakeneye guhora wuzuzwa. Oria bosaya, senga. Reka kwiyumvira ibyawe, reka kwiyumvira ibindi. N'umwanya wawe gusenga. Muri ino si hari ibidukwega byinshi, urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Nabosaya, urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Asha zayaboka, Gloria bosendre bosaya, Veria boshayaboka. Yuzuza, ora Mana, ora. Yuzuza, nidegevye, shishikara. La persévérance, naikeneye. Urinosi, naikeneye. Shayaboka, Daria bosaya. Ubushobozi n'isezerano ryawe. Shayaboka, isezerano y'abizera bose. Bari baje gukorana, Haleluya. Shayaboka.
cumba cyo hejuru, bari mu cumba cyo hejuru, bariko barasenga, bari mu cumba cyo hejuru, barayiherereye, barasabye mwemu, basabye kuzura ubushobozi. Turakeneye, urakeneye, ndakeneye ubushobozi butandukanye n'ibyo tworonka muri ino si. Senga, 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 uzuzwa, uzuzwa, uzuzwa. Wewe gusa, ni wewe gusa, niwe dukeneye. Twambike, 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 twambike ubasha bushasha. N'ibihe byawe, n'ibihe byawe, n'ibihe byawe, yukumva mu bwoba, yukumva mu rwango, yukumva mu gatengo, yukumva mu isoni. N'ibihe byawe, yuko wambikwa, yuko wuzuzwa ubushobozi, umuriro. Ramosha, Retsandebo, Feria Yamoka, Feria Bosheria, Desaria Moka, Mai Feria, Masherika, Desaya, Mashaya, Yedewe Mana, uzudishengero ryawe, uzudishengero ryawe, bahubumwe, bahubumwe, bayekubumwe, bayekubumwe, bayegushishikara, kudacika intege. Si ibihe byo gucika intege muri ino si, si ibihe byo kwihebura, si ibihe by'ubwoba, si ibihe byo gucika intege, ni ibihe byo kwambika ubushobozi, ni ibihe byo kugendera mu bihe bishasha. Haleluya. Saya aya goria nesaya moka feria boshaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bane kote yawe, bane kote yawe, bane kote yawe, urakeneye n'ubushobozi bwa mpemu yera.